baravuga ngo twateguye amahera yo kukuvuza yose. Ayo mafaranga yose bura nta n'igihumbi kimwe nongeyemo bayampaye ukwari. Nuko ntagira ahomba aho abandi bimukana imatera jewe nimukana imbaho n'umudamu wanje. Imana yarakoze cyane, navuye mu muryango ahantu hatazokwigira hagera amatara, ubu iyo nkoze ku rubambazi ndabona ko ncana cyane. Hallelujah. Kandi ndasaba ko akarere mpagazemo, akarere mbamwo muri Mageyo, radio buja FM ntihashika kuko horoka benshi hamwe boyumva. Ndasavye ize yongereze umurongo kugira ngo ijwi ryiwa muhongere ihashikire. Pastor arambwira ati muri uku kwica nyene waza ko azokwica, Imana irambwiye ko azokizwa. Ikindi naco uzoronka amahoro akijijwe bimwe bya wa mupasiteri wa mbere aza mu isoko yambwiye. Arambwira ati siwe bameze nk'abamushuhuye umengo nabwenga afise. Uwo ni wawe ndi yakorana n'abapfumu n'abarozi mu rwego rukomeye cyane. Yarafise yarescroka abantu mu rwego rukomeye, waza kumurondera ukamubura kubera imiti yakoresha. Iyagukijije gusara wari umusazi, amasengesho akagukiza aha nyene ni mu muzi asara yirukanga. Aha Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Je mu majambo make namenya hadahamenyeshejwe n'umuvyeyi wanje. Naraciye mu bigerageza atari bike, mejeje mariage baranzana pa pastor bambwira ko ashaka kumusengera. Inyuma muravyumva? Sawa. Vraiment naramubonye mu Imana. Aramishurira mu buryo bw'imwemo, arambwira ibyari ko birambako, aransengera amambona akazi. Ndashima Imana kabisa. Haleluya. Amen. Mana ishimwe, dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe. Yaramaze iminsi yaraboshwe kabisa atakazagira, ariko ndamubwira ati kubwo kwemera kushika hano no kwitanga kwawe, ndazi Imana kwigiye gukora ikugurura akazi ku buzima bwawe, kandi mu gihe atari kinini uzoronka akazi. Kandi niko byagenze, nta minsi miremire yaheze yaciye aronka akazi kandi keza. Dukomera amashi umwami Yesu. Ibyo turabishimira Imana cyane, kandi nawe icyo yasezeranye ku Mana ko cyumva ivyo yaciye asezerana mu mutima, aravuga ati icyo niyampakazi nanje hari icyo nzoca nkora. Yaciye agikora, kandi Imana imuha umugisha mwishi cyane. Imana imuhezagire cyane gose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Jana impagaze ngaha nshima Imana. Imana yankora ibintu bitangaje cyane. Naragwaye nagwaye mvuye ngaha nyene niho naheruka no ngaha muri isengero. Hama ndashikira umwongere ndamubwira ikibazo mfise, aransengera. Imana imumpera umugisha cyane. Amen. Yambaye hagufi aransengera, arandemesha. Rero Imana yamuduhaye nk'umuvyeyi, navuga nti Imana imwongera umugisha n'amavuta cyane. Amen. Rero ndashima Imana cyane. Imana yaracinzira uburyo ntabiziga. Nkija kwa muganga barambwiye ingwara, barambwira ico bisaba. Byarasaba amafaranga atari munsi y'imiliyoni 4.5. Mugabo sinigeze niganyira. Ndibuka ijambo noba naravuze mu gatondo rimwe, naravuze ngo Mana mu myaka maze y'ubuzima wibuke kimwe noba narakoze kikakugera ku mutima. Iryo jambo nkirivuga nk'inyuma y'amasaha nk'atatu haje umuntu ntanabibwiye yuko ndanagwaye, abaza umufasha we ngo mbega ngo prote mwavuze ko hakenewe iki. Muvye yamubwira, aramubwira ko hakenewemwo ihoscanel yansabiye 700. Ico yakoze amafaranga yarayohereje yose, sinigeze namubwira ko ngwaye, mugabo arayarungika. Mbambonye ikiganza c'Imana mu buryo ntaziga. Sinigeze nganya cyane ko ndiko nabwiye umufasha wanje nti mu bibazo byose biri ngaha mu isi nta kibazo na kimwe kitagira inyishu. Itutekane, Imana niyo ifise igituma yavyemeye, mu gihe nawe bitosa uburyo burebure izonkiza bidaciye mu nzira zo kwa muganga. Ariko kubwo yemeye ko nja kwa muganga naho hari impamvu yabikoze.
ikintu cabaye nibuka ko novuga ko ryabaye nk'ishurirwa ry'abantu nigeze kuba nkuza mu bitaro batarishe n'ikingorongoro kimwe. Haje abantu 4 batarenga barampamagara bambwira ngo kugira utekane nawe uje kwa muganga utekanye ntugire ubwoba bw'ingwara. Baravuga ngo twateguye amahera yo kukuvuza yose. Ayo mafaranga yose bura nta n'igihumbi kimwe nongeyemwo bayampaye ukwari. Imana rero novuga nti ihabwe icubahiro yaciriye inzira mu buryo ntaziga, aho abantu utabwiye ngo mfasha nta numwe nigeze nandikira mbwira ngo ntera n'ibihumbi 10. Mugabo abantu bari organize ari abantu 4 batanga ayo mafaranga agera ku miliyoni 4 zirenga. Imana ibahe umugisha nubwo badasengera ngaha, ni Imana yabakoresheje. Amen. Ikindi shima Imana igihe ca operation naho novuga nk'umwana w'umuntu hari gihugira ubwoba gato, ariko ndibuka ko navuze ngo Mana n'umufasha wanje ntavyo yarazi, kandi Imana ishime kuko yari kubona ko nagaragaje ngira ngo nk'ubwo bakumbura. Naravuze ngo nimba hari imirimo ugikeneye ko nkukorera ntiwemere ko ntaha. Nagiye muri block saa moya, abagiye kumbona bambonye saa 5 z'umurango. Ariko icabaye novuga nti Imana yarakoze yantangiye igitambo umunsi ngirirwa operation. Inka yanje ya frizone bambwiye ngo yapfuye. Bivuga Imana yatanze igitambo mu gishingo canje cyane. Rero ndavuga nti Imana ihabwe icubahiro. Imana ntitanga igitambo kuko natwe tari kudutwara, ariko kubwo kurinda ikiturimo canke ico yateguye kuzoyikorera. Navyo biri mu mpamvu turinda. Rero ndabishimira Imana cyane, ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Ndashima nuko yanshiriyeho abateramye ntateguye kandi ntabwiye, kuko mu bateramye yanshiriyeho benshi bamwe nta nabo nenda nazi. Ndashimira cyane Charlotte na Claude Protocol n'uwitwa Emmanuel akunda kwicara ngaha. Emmanuel ntiyarananzi, ariko Imana yabashizeho nk'abateramye bankorera amafungo batambwiye. N'umunsi ninjira ibitaro imbere ko muduga muri ca gikorane c'Igitega, ninjira ibitaro saa 3 z'ijoro saa 4 twari kumwe nabo. Rero novuga nti Imana ibampezagirire, ico yabashizemo niyo izi gitume yakibatumye ico gikorwa. Imana ibampezagirire kuko ntaco mfise je no bashimira mu no mwanya, ariko nuko Imana no basabira umugisha kuri yo ikazobampera n'iherezo ryiza. Ni benshi ngaha bamfashije ntuko ndavuga cyane, harimo ba Claude ngaha security ba Eric ba Elize bambaye hagufi, ariko ndavuga nti Imana ibampera umugisha. Amen. Rero kubw'ivyo rero ngombye gushima Imana cyane kuvyankoreye nibitangaza, kuko vyose ntaco nari kwishoboza atari uko yabikoze, kuko ico ntavuze mwabwo nari nanibagiye cyane novuga nti Satani yagombye guhagarara ariko Imana ibana nanje. Bantera anesthesi barayinteye ariko batangura kungira operation numva. Rero narabaye mu mwanya w'umubabaro cyane, mugabo baransinziriza nikangura vyaheze, uretse ko bavuga ngo banteye imiti myinshi sinzi ico byavuye ko, ariko Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Igihe c'intahe nibaza iramvuye ko kizogeraho, ariko ngombye kugira ngo shime Imana mu ncamake. Imana rero bampere umugisha cyane, namwongere nonge kuvuga nti Imana imwongera amavuta. Nukuri ico yasengeye Imana yagikoze. Imana ibahezagire cyane. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Aho ni motera haleluya nyinshi kuzina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Hanyuma nanje ndashimira Imana kuba mpagaze ngaha. Suko nari mwiza kurusha abandi, suko nari umugororotsi kurusha abandi, ariko muri iki gitondo niyumviriye igihe kirekire uyu mupasitori yavuze ubutumwa kenshi, ndi mu nzu mu cyumba nkabyumva, harageze igihe ndumva kumenga umutima urampamagara gushika hano kugira ngo ndamwibonere amaso mu yandi. No kuvuga icyo Imana yankoreye ndagishima cyane, kandi nawe nyene gikorwa Imana yamuhaye abandanye yegera ubwoko bwayo, abandanye aduha impanuro, abandanye dusengera. Uyu mugisha Imana yamuhaye natwe tuje tuwugereko. Hanyuma icyo nshimira Imana kandi ndashimira Imana cyane kuba ndi ngaha. Jewe ndi mu muryango ugoye, navuye mu muryango ukara cyane, navuye mu muryango iyo ugize ngo uteye imbere baca bipfuza kukugirira nabi. Hanyuma nariyumviriye kuva muri uwo muryango, Imana yarankoreye ibitangaza, ndarokoka ndashika hani Bujumbura, ndahaba igihe kirekire, ndaharonderera ubuzima, ndabana n'abantu benshi, narabanye n'abantu bafite amafaranga. Ndashimiye Imana kuba ntakorakoye ibintu by'abo bantu. Imana yarakoze cyane. Hanyuma ikindi naco nuko ntagira ahomba
aho abandi bimukana imatera jewe nimukana imbaho n'umudamu wanje. Imana yarakoze cyane, navuye mu muryango ahantu hatazokwigira hagera amatara, ubu iyo nkoze ku rubambazi ndabona ko ncana cyane. Hallelujah. Hanyuma ikindi nshimira Imana, nagiye nca mu bibazo byinshi cyane, umudamu wanje aranyegera arandemesha, n'ubu natashitse ngaha ndamushimira cyane. Imana imuhezagire, ntiyabonye ibibazo narimwo, yabandanize kundemesha, aremera amagorwa yanje. Imana izumuha umugisha, azagire n'iherezo ryiza. Murakoze, Imana ishimwe cyane. Hanyuma nkaba narabandanize gusengera hano. Ubutumwa uyu pasiteri yabandaniza avuga, narahuye n'umuntu arampa akazi aho ubundi yahakorera byananiranwe, aca arampa akazi ubu tumaranye imyaka 3. Uyo muntu n'ubu yavuze muti aha hantu tezwa kuhaguma wenyene undabira ibikorwa, n'ubu turakorana. Imana ishimwe cyane. Ndashimira na Severe akorera hano, yashikanye ngaha. Imana imuha umugisha, n'abandi azabarongore gushika ngaha. Murakoze cyane. Amen. Izi nawe ni nziza. Mudamu wawe arahiriwe kabisa. Izi ntahe aka kantu turakamurungikira twumva yumva amashugwe wamuteye. Mwabadamu mwe zamutera amashugwe abagore banyu, abagabo mutera amashugwe abagore mutera amashugwe kucyo nyene bigenda neza. Hallelujah. Amen. Hallelujah shengero ry'Imana. Hallelujah kandi magaze ngaha nshimira Imana yo yateguye ubu muvyeyi wacu nyakubahwa pasiteri yakamushira kuri iki gicaniro. Ndashima ubwa mbere na mbere ndamwumva, namwumvise kuri radio Rema FM, Buja FM yego cyane, mumbabarire gatoyi. Kandi ndasaba ko akarere mpagazemwo, akarere mbamwo muri Mageyo, radio Buja FM ntihashika kuko horoka benshi hamwe boyumva. Ndasavye ize yongereze umurongo kugira ngo ijwi ry'uwa muhungere yashikire. Ize tuzokongereza umurongo, tuzobivuga bawongereza umurongo ibashikire kira benshi. Nongera gushima igihe umwungere wa mukozi w'Imana Esperance yari ngaha, yaraduhaye envelope kugira ngo tugishe tukoze kuri envelope. Nico gituma harabaye igihe rero mu mitwaro natanze, umutwaro umwe warishyuwe itariki 3 z'ukwezi kw'icumi mu isengesho mwungere wacu yari gikoresheje kuri radio Buja FM bugira buce. Ibyo ndabishima, nizigiye ko n'iyindi mitwaro irimwo igiye kuzokwishurwa. Imana ihaheza. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu aguhezagire cyane. Buca twugurura amaradiyo menshi ashike hose hose hose, twongereze. Munkundire dutere haleluya 3 kuko hari impamvu. Haleluya! 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 Hari impamvu ngo mbashime. Ndashimira uyu murongozi, Imana imuha amavuta menshi, ishishikare kumukuza no kumuha amaso y'impwemu, ashishikare kubona ibyo abantu bibugarije. Naraje ndushe, nataye umugabo wanje, arambwira ikintu, arambwira ati ni wataba abana hari ikintu kibi uzobona, nta mahoro uzogira. Sinzi ko avyibuka, haraciye igihe. Bantu b'Imana, icyo Imana yavuze ntibesha, kandi aba barasizwe amavuta. Tumaze iminsi twigishwa ku muvumo umukozi w'Imana ashobora ikintu umukozi w'Imana ashobora kukwatura ko gishobora kugukurikirana. Nukuri yarabivuze kandi byarabaye. Nabaye mwisi, isi nta cyiza, nta mahoro ari mwisi. Bantu b'Imana, Yesu agira neza. Nukuri Imana ndayishimira ntiyampevye. Ndashimira umumama ari ngaha yitwa Alice batazira mama zowe, yohaguruka kubw'Imana yamutumye agakora igikorwa akandondera. Ahaguruke dutere haleluya kubwiwe. Alice mama zowe ahari ahaguruke. Ariko
ndashima imana yaramukoresheje yaguma telefona akandungikira message kuri telefone ijambo yanyishuye yambwiye ati imana iracagukunda muga nkaguma uko anyandikiye nkaza rimwe nkaca siba umugabo wanje haragera igihe yavuye mu mpimba turavana ansaba divorce ndamubwiye ati je nta divorce nzoguha ndaguha divorce yo mwisi mbega yo mwijuru nayo gute arihangana arandindira ndiva yanga muri yosi ndayiva yangamo niwambona ndiko ndatamba nibuka Yesu warakoze nibuka Yesu yankuye kuba ntapfuye ariko Yesu yaranzigamye haleluya nzobivuga na satana byumve umugabo yarambabariye ndi mu rugo ndareza abana haleluya komera amasho umwami Yesu haleluya Yesu yarakoze nimwagwanya umwasi azobahunga jambo ry'Imana rivuga ngo tuyegere ngo naho ibyaha byacu byotukura tukutuku azovyeza vyere nka sheregi warakoze Yesu warakoze mukozi w'Imana Imana ikongera amavuta amen abumvise ugushima kanje dukomera amashi umwami Yesu Imana yarakoze yiva yanze mwisi ariko yaramubabariye n'umutwara arihangana asubira kumusubiza mu rugo ntabwo ari ikintu coroshe si benshi babikora n'ubuntu bw'Imana Imana ishimwe cyane Yesu aguhezagire nawe ko wumviye ugatinda ukagaruka ku Mana kandi ukabutahura ko Imana yakugiriye neza Yesu aguha umugisha ntihagire umuntu azoza atumvira Imana n'abakozi b'Imana muze mwumvira Imana ubu yaragiriwe ubuntu butagirirwa bose Yesu akomegwa amasha ahabwa icubahiro Haleluya Haleluya Je ikintu ushaka gushima muri no saha nuko Imana yari yampaye ishuri ariko muri iryo shure hari muri 2020 muri yo 2020 ariko ndakora mu isoko iyo sanzwe ndangurira imirimo haraza umuvugishwa ariko aragenda mu isoko arambwira ati mama we Imana iraguha ishuri kandi ubwo Imana iguha ishuri ndabona umugabo wawe ubugingo atarakiza muzoguma mubandanya muvana ndavuga ati ivyo bintu mbwiye nibiki n'ubusi ndasobanukirwa arambwira ati nagerageje kubaza Imana mbe Mana kumuha ishuri umumama ni impamvu nyabaki Imana iranyishura ati iyo nanze ishuri nije ndamwikurirayo hari mu kwezi kwa kane 2020 mu kwezi kwa gatanu 2020 umugabo yaragiye ata mpamvu nimwe tudashwanye aragenda agiye ku kazi ntiyasubira kugaruka ngaho ingwara nayo kiramfata iyo ngwara ifatira mu bintu by'inkorora ifatira mu bintu byo gukorora amaraso bimaze kufatira mu bintu byo gukorora amaraso hari kijya gihe bari bugaye imbibe je ni kuvuga umugabo agiye yacyamboloka mu telefone yose sinashobora kumurongo ariko urudandazwa sinigera ndandaza kwera umukiriya amaze kuza inkorora niyo yandeye akaja bifata telefone ndavuga ati Mana abana ngiye kubarera gute abana bagiye kubaho gute ani wowe usigaje agenda mu bitaro maze ugenda mu bitaro muri foriyame barambwira ati nta gituntu tubona barantumira radio barambwira ati ingwara yawe irayobeye Dr. arambwira ati reka ndakurungike ku mudokiteri ajejwe ibintu by'amahayi yitwa Kamafu imuganda abona ibintu byawe birarenze maze kuhagera barambwira ati ingwara yawe ingwara nituyibona mu mahaha ameze nabi ndabwira Imana ati Mana nyimba washatse ko ntaha fire mu bwami bwawe kira kintu cyose nabamvuze nabi nabamugufuka amavuga ati Mana ntuhare jewe shikira ubwami bwawe bw'ijuru hari umugenzi mama ngerageza kumwereka inomero za telefone gira nitaba Imana amenye ukuntu ashikiriza abantu haraza umumama umwe yahora asengera muri opodi
arambwira ati wewe watereka utatereka, Imana imbwiye yuko ndakujyana muri Leopold. Maze gushika muri Leopold nari ndushe cyane. Umupasiteri arambwira ati haguruka. Baragerageje babiguha mu ndagara mbisi, barakoze ibintu byinshi mu nzu wabamo, ariko Imana irambwiye arandirimbira indirimbo ya Tawujene ngo senga wongere usenge cyane, gutandukanye gusenga kwawe niho nzogukiriza. Ijoro n'umurango sinaryama mu ijoro, nagenda kugura gahawa kugira ngo ndare mbona. Haragera igihe umuntu tubana arambwira ati wo gukunda kugura gahawa ni mpamvu nyabaye. Jewe bashaka gusenga cyane mu ijoro kubera iyo ngwara. Chandavuga uku, Mana uzomfashe wamumvyura isayo kuvyura. Mana ndayibwira ati Mana kubera iki ndagukorera amezi ukunguma nkorora amaraso. Mana irambwira ati mwajya iyerekwa nawe umukozi w'Imana, mwajya amazi n'ujya mu genda ufate umufuko agafuniko kuzuye amazi n'igice cy'agafuniko hama wamuvyogo bino cyambona kuronka amahoro. Icyo gihe wari wamaze kuzanga? Ego nari namaze kuzanga. Cyambona kuronka amahoro, ya nkorora iragenda, ya misonga ngana rindushe iramagabanuka, cyanja ku mutwaro w'umugabo wanje, cyanongera ndaza kwa pasiteri. Muri icyo gihe cy'umugabo wanje naguma mbona aje kunyica, ndyamye nkabona aje kunyica, ndyamye nkabona aje kunyica. Ndashika ngaha kwa pasiteri ndabwira ati byo umugabo wanje nguma mbona ashaka kunyica, kandi sije na birose njenye n'umuntu dukorana ya birose. Pasiteri arambwira ati muri uku kwica nyene weza ko azokwica, Imana irambwiye ko azokizwa. Ikindi naco uzoronka amahoro akijijwe, bimwe bya wa pasiteri wa mbere aza mu isoko yambwiye. Arambwira ati siwe bameze nk'abamushuhuye umengo nabwenga fisi. Ndafata Imana, ndafata amafungo, ndafunga ndisonzesha. Harageze igihe Imana irambwira ati muri uku gushurwa kwiwe ndabona ariko aradaho inzoga zose bari bamushuriyemo. Mbona umugabo atanguye kuba muzima, mbona umugabo atanguye kundondera, mbona umugabo kubera abana bahora bafungura nabi ubwihe atari bwagende bafurangingura neza, atangura kuzara bitaho umuto igitondo ku mugoroba, igitondo ku mugoroba. Ariko cya kigongwe nacarasaba, ariko communication nziza yaje nawe yaje tukomera amasho mwami Yesu yaje. Amen. Amen. Kakunyu mwarumvise? Kakunyu na yamazi. Mana yaduhaye yerekwa ryo gusengera umunyu, umuntu wese azoshira mu mazi canka kakanwa azocakira. Niko kamukijije iyo nkorora. Aba dokteri nakamafa jejwe by'amahaha n'ibindi byose byananiwe, anwa ko kunyu n'amazi asenge yacarabohoka. Imana irahari canke ntayihari? Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Amen. Jene mbanje gushimira Imana yemeye ko shikuno munsi, kuko byari bisaye ko napfuye nagiye muri block ituro zitatu. Imana yangiye kunganukana irampa ubuzima. Nonga ashimira mwungere yaraje ubugira uwo munsi ugira kabiri asanga banje muri block. Hanyuma mvuye barambara ati pasiteri yamye hano, imanje gutora ubwenge. Hanyuma mu nyuma na pasiteri adere n'umufasha n'ukuri baraje barandaba, nakorale haleluya barambaye hafi barasengera. N'ukuri Imana hafi icubahiro, abasengeye bose Imana bahezagire. N'ukuri ndashima cyane, Imana yemeye kunyongera iminsi yo kuba mu isi, byarangiye n'abaganga bambare ati wewe Imana iguciriye akanzu. Amen. Kuko muri bose nije nari nababaye cyane. Imana ngende ndasenga, Imana iremeye ko mva mu isi. Imana yambara inza nkomeza numva ijwi iti ntacuba. Ngende uko nyashitse kwa muganga hose nkomeza ntabaza abaganga ati je nimufashe munyarukane, je nababaye cyane. Abaganga baca baranyarukana muri bloke. Shitse ko nari fisi cyagushina ko ndadandariza mu macambeze gusa amahera ngati ntayonze. Tinge tuyaharure tuyabike turayabati naya mvuye muri bloke rero nagiye gutora ubwenge afu mu gatondo. Bona umugabo wanje iruhande yanjye ndavuga ati mwaje hehe? Ndimwishashe nyene z'amaraso ituro zitatu, isheshe zitatu kugira nongere ngaruke kwa amaraso yari yaheze. N'ukuri Imana hafi icubahiro yongeye kunyongera ubuzima. Ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Tudoze icubahiro kuko iguma yitaho ubwoko bwayo.
haleluya haleluya. Marayika w'ishengero ashishikara kuzigama ishengero. Yesu nashimwe. Naje ngomba gushimira Imana kuba yarampaye agakiza, kuba yarampaye nkaza ngaha kabisa. Imana yaraduha umupasiteri adukunda, nico gituma nanavuze ati iherezo ryanje ryose nzobaho nzopfe nsengera ngaha kabisa, kuko hari impamvu. Mu kwezi guheze 5 naragize ikibazo, umwana wanje aritaye Imana, ntiyagwaye, ariko abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi. Yafashwe saa 4 z'ijoro, saa 4 z'umutaga yaracikanye. Pasiteri aramba hafi, nico gituma mvuga ati ngaha n'abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi, Imana ibahezagire. Amen. Kubana muri uwo mwanya ntibyoroshe, ntibyanyoroheye kubw'uburyo n'iki, ariko abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi. Ntacyo fise vraiment, Imana yonyene niyo ifise cyo zobahemba. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Uyu muntu ndamukunda cyane ku by'agakiza kiwe, ari mu bantu batabawe cyane gose. Uwo ni wa wundi yakorana n'abapfumu n'abarozi mu rwego rukomeye cyane. Yari afise yarescroka abantu mu rwego rukomeye, waza kumurondera ukamubura kubera imiti yakoresha, ariko Imana yamugiriye neza. Yari afise porogaramu yo kurongora abakobwa benshi n'abagore benshi gusumba se wiwe yari afise benshi, ariko ageze hano ahura n'Imana, abo yari yarasize ku rutonde bose baca baragenda iwabo, nawe agumanya n'umwe. Haleluya. Ayo ndamukunda cyane, ava kure aremera akaza, mugabo ntasiba n'umunsi n'umwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanje uyu mwanya nagomba nshima Imana, mvugana umuntu atari muri repentance arahombye cyane. Imana yaduhaye umukozi wayo adusengera ijoro n'umurango. Yesu nashima. Jewe rero ngiye gushinga intayi ibyambayeko. Jewe ubwa mbere ngikizwa mw'iri shengero narakijijwe ndabyinjiramo, Imana ikimpa igikorwa cyo kwama ndiko ndasengera ishengero, kandi icyo gikorwa nkagikora nacika intege, ku buryo nashobora kumara n'ukwezi naraye muhira. Nkaza minsi yose ku mugoroba namanza kurara ngaha, kandi umugabo akabyubahiriza, kuko naramubwiye ni jewe agakiza narose, ntundeke ngo ndagafishe ubusa. Yesu nashimwe. Ku buryo rero icyo gihe hageze igihe umengo Satani araza aranyongorera, ngo mbega iryo joro wamurara, ngo mbega ni wowe ngo hamagara ushenge. Urumva umengo biriko biranzamwo, ntangura gucika intege, ntangura kuza rimwe rimwe, ku buryo hageze ya Imana izira ndungikira imburi, ndetse no mwijoro nkarota inzozi zinyereka ko nataye igikorwa cy'Imana. Ku buryo hageze ku munota wa nyuma mu kwezi kw'indwi no nagira isanganya. Iryo sanganya nagize ryari iry'urupfu, by'ukuri bambonye nari napfuye. Ku buryo maze kushika ku bitaro, ubwo nyene nkiri ngaho nza numva ijwi ry'Imana riraje ngo ubudeha mu gikorwa cyane, ngo ni inshuti wutikize. Numva umutima uranse, numva umutima uracitse, nkeka abatanguye kunshikako. Navuze ni mundondera abakozi b'Imana, Imana ibahezagire. Nibatevye kunshikako, mwungere w'ishengero araza, nico natanguye kumubwira. Nimwungere sinamusiguriye kuko nariko ndapfa, nari nabonye ko urupfu rwaje. Niho aransengera, Imana imuha umugisha, aransengera avuga ati ntupfa. Amaze kumbwira ati ntupfa, nca ndavyakira. Ndavyakiriye, ngeze abantu b'abaganga baranyitaho. By'ukuri hari umuganga nabonye aha, Imana imuha umugisha, kuko ubwa mbere abandi baranse kumvura. Uwamaze gushika aha no musaba ko yohaguruka mukamubona, kuko aritaha abantu cyane. Ni yitwa Maria, ni ari Maria n'uyu. Imana muri mugisha, amaze gushika yarakoze ibishoboka,
by'ukuri abaganga nabo baboneraho kunyitaho baramvura maze gushika muri broke bariko baransingiriza hajya urabona umuntu abasa n'uwagiye niho numva ijwi ry'Imana ngo ntupfa ngo ndacyagufise ku mugambi navuye muri broke umengo ndakomeye kandi Imana ihumugisha Regina yangumye hafi baje nanje nyinja muri broke nawe akaja inyuma ya broke aguma ari kwizamu Imana imuhumugisha ku buryo abantu bose baranyitayeho igihe nashinga intasi narose umwanya wo kubashimira ubwo mugere duhaye umwanya muto abansengeye n'abagize icyo bakora mu buryo bushoboka Imana ibahezagire amen. ku buryo abantu baza bamwe bakaza kumwe ngo uzasubira gutamba igisirima ntinzogitamba Nabibonye ugitamba. ntinzogitamba Nabibonye. haleluya Amen. bene data mutambira Imana harimo umuti Kabisa. mutambira Imana harimo umuti Amen. jewe ububara nari mfise naza gutamba numva nkibabara cyane nashika muhira numva bwagabanutse ubu rero numva bwaheze ubu ndasimba haleluya Amen. muyimara umugisha sindoyiva inyuma ubu rero nafashe ingingo ko nzobandanya igikorwa Imana yari yaramaye kugira ndakibandanye ubudeha mu gikorwa cyayo ko ni inshuti butikiza Niko bimeze. nanjye sinzosubira kudeha nzobandanya icyo Imana yanumye Imana ibahumugisha Amen. Nimukarinde kuza muronka akanyafunyafu. Nimukarinde kuza muronka akanyafunyafu kugira ngo muhaguruke. Nimureke kudeha hakiri kare. Nimurinde gukosorwa. Nibyo sivyo? Ibakosore canke twikosore? Sawa iryo murisohotse murishitse. Yesu nashimwe. Amen. Nanje nje gushimira Imana ko yankijije. Nagize ubugwayi bwa constipation. Ngwari igihe kirekire, ububabare bwinshi. Nivuza ku baganga batandukanye. Bampa imiti itandukanye mugabo birananirana. Ariko Imana inyugurura amaso ndavuga nti kiri gitero nza mu masengesho. Aba ba Claude barabizi bansengeye igihe kirekire hafi nk'ukwezi kose hama ndatabagwa. Imana nishimwe. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanjye nongeye gushimira Imana yarankirije umwana mu mukondo hari harase gupfungana gushika ku kwezi n'inusu. Bona aho gupfungana hatera haguka kandi hadugamwa kandi kanyama. Ndavuga ati abana bazimu kuko no ku mwana wa mbere byari byaje ndinda kuja kwa muganga. Niho igihe umwana wanje yagwara nanje ca ndamubwira ati n'umwana aragwaye mu mukondo musengera umukozi w'Imana yari karansengera. Aramusengera nawe nyene amaze kumusengera arambwira ati wari kumuvuza ku mafaranga menshi cyane ati kandi no hanze wogiyeyo. Hanyuma bandanya kumusengera na Ejide aramusengeye n'umupare wacu aramusengera no muri serire bakaza baramusengera none ubu harapfunganye bameze neza. Amen. Kindi no shima Imana nongeye gushima Imana nanje Imana yaragaruye ubuzima bwanje. Naragwaye miyo misi nyana abana banje bagwara nkumva ikintu kigendagenda nk'imbeba ngaha ku rutugu kigendagenda niho nyamukozi w'Imana nyene nkunda kugira ngo adusenge ndamubwira ati je nanje burya nsengera ati ku rutugu ndumva ntibigenda neza hari ugendagenda nk'imbeba aransengera atambira ati burya wewe urubavu rwawe bari bararutanze kuzimu ati satani yaramaze gusenya ati mugabo nta bubasha gufise acaza aransengera rero rwagiye rugabanuka rutangura kuzana imisonga turabesha n'ubundi iyo misonga izohera. Hama rero ubu biriko biragabanuka nizeye ko bizohera nzoza ndafata kakunyu ndaza basengera ndizeye Imana bizohera. Amen. Iyagukijije gusara wari umusazi amasengesho akagukiza aha nyene nimumuza asara yirukanga. Aha. Imana irahari.